y'amazi ariko si kuvuga ko batavyumva kumwe acavuga ngo ntitwemera twebwe ko tuzomera nka bamwe kwa Havyarimana bahunga bagahunga n'amablende ni radio y'igihugu bakaja muri Kongo au fait ni nk'ijambo ry'Imana yusomye igice kimwe ntutahura vyose yanabizanye nimwe ngarutse kuri mwe vy'inyungu haca nsubira kuri vya bindi umwe Rumata yavuga vy'amacakubiri Landry yabivuze ati ibintu byo muri Kongo birashaka kudukwegera beno vitangwiki c'est pas pour rien it's for nothing kubona aba émissaire special envoy ba Chisegeti bari Bujumbura hama bakaca bugara imipaka Uburundi ufite ibibazo byinshi kugira ngo bwubahuke ufate nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda minister wa local government ujya n'interetse akavuga ngo President Kagame ngo n'umuntu mubi atubaniye nabi akirekura akihizo mbaraga ibintu ntibiri aho mwibaza bashatse gushiramo amazi hari uwavuze yabaye mu Cibitoke muri 2006 ni mwiyandikishe mwese na wenda ibujumbura bashaka kutabikora ariko mu ntara afa kuvuga ikinyarwanda barashaka kumukorera ko zambonera kuri mwana bivuze uwo muntu wa mbere umutegetsi yapfuye mu Burundi yari SG wa RPF ambasaderi Bihozagara yabaye i Burundi ntiyapfiriye i Burundi niyo bamushize mu buroko baca baza gutora umwana wiwe muhira agira Imana Rwanda Embassy i Burundi ikiramu cakira mutwara sinovuga amadetaye nyene yamutwaye ariko bari baje nawe ne kumutora bayeje gutwara Bihozagara ico yakoze yamuteye nimero yamuhaye nimero ambasaderi Bihozagara yamuhaye nimero ngo cuhamagara muri ambassade we razi bigiye kuba baje kumutora muhira mu rugwiwe rero ibi muko murabona mu bishiramwe amazi ibujumbura bashaka kandi kinaco avyo rero vyabaye muri ama periode mwavuga ngo gihe bugara ngo nta cabaye carahabaye hari abantu bafatwa akabicara ikibujumbura mwibarabara ibujumbura ukora Abanyarwanda hari umuntu yavuze neza ati je ujye ministre interesse yavuze wamenga ni president wa CDR yabwira impuzenye intera hamwe n'impuza migambi ibikwiye gukora yavuze ati twarabariye aba administrateur donc ni hemwe vyo mu Rwanda ba burugumestre twarabariye ba burugumestre amaliste y'abanyamahanga bose saba Kongomani saba Tanzania hari ico bapfa pour dire Abanyarwanda n'Abanyarwanda twabariye twavuze amaliste anavuga ngo chef de zone bo babazi ko ivyo twabariye umukuru w'ishaka ryo ku butegetsi amaze amezi haciye nk'amezi 8 agirisha inama saa 9 z'ijoro saa 10 agahura n'imbonera kure abarundi bari ngaha barabizi ivyo abarira ntavyo nzi no bari kubesha ariko mumenye iyo bagiye kugwana kuri kote ya Chisegedi muri Kongo uzubabazi Bujumbura ntibagiye kugwanya abakongomani b'imasisi na Rucurungu abagogwe no bavuga tugiye kugwana Abanyarwanda iyo tugiye kugwanya hari rero ibintu kugira ngo ufate ampleur yavyo ni kuvyita uko biri ntunabitinye ntunushiremwe amazi igituma Uburundi aho bugeze ubu no kwingorane bagiye bazita ko zitari nico gituma bagezaho nico gituma wabonye n'ubu hari waje avuga ngo jewe ndi mu Cibitoke ngo ninjiye ngo murampamagara reka ndakore ugiye yavuze ngo murampamagara kera i Burundi ufashwe no mu major cyangwa afatwa no mu colonel yacabarira umukorege wiwe ati monde kurire ubu ntibikibaho washaka gufatwa no mu major hama waca kuwundi akavuga ati namaze kumwica niko byagenze ndashaka guha akarero hari umuhungu w'umurundi yakorera Rujugire yari umwana wa ministre Nzeyimana Joseph kandi yarambabaje n'ubacambabaza bamufashe baramucakira bamukura mu muduga ibujumbura wewe akavuga ati kubera Rujugire afise bucuti n'abagiye batwara bumvikana afise ibyo basangiye ntacomba Rujugire abari nyina w'umuhungu wiwe uwo muhungu mama wiwe yaravuye na Rujugire acavuga ati reka ngerageza telefone ya kabiri yavuze
yavuze ati sinabaronse ntacyo nkigufasha bari bamaze kumwica. Rero ivyo mwariko muravuga mucakure nibaza ko vyari bihagaze ko ta information nyinshi mufise, simvuze ko bagiye kubikora, ariko icyo nshaka kuvuga kuba prudent gufata ama précaution kwiyandikisha muri ambassade. Hari abamaze imyaka myinshi Burundi, b'Abanyarwanda babaye Burundi, babaye Abarundi, abo bobo nta kibazo, abo ntibashobora gufatwa facilement, mais nkabarya baza abo nibo mfitiye ubwoba wacu, uko iyo umuntu ari mu ntako afise business imbonera ko zishaka kumuja kugo apfa kumva uvuze Ikinyarwanda gusa ati wenda iki, ubwo nyene bavuga ati duhe yatanga kuzara arasora no mu imbonera kugira ngo abeho. Ivyo bintu birashaka kubaho. Rero ndashimye wazaniye space, ntimusubire kwita ibintu ngo Abanyarwanda Abarundi, mubihagarike mubihagarike, nta Abanyarwanda Abarundi, kuko Abarundi baba bari kubabaza ati twugare boko yatireka ntiwugare. Ariko bujya butegetsi no muganga uri ku butegetsi wabwo urakora icyo gushaka. Hari uwabivuze yabaye mu Cibitoki, urakora icyo gushaka, umuntu ubushatse bukamwica. Hari umukobwa n'umunsi yagiye mu rukiko yitwa Florian Irangabiye, yazize gusa ko kuri status ziwe za Instagram hariko amafoto ari kumwe na Kagame zishika nyinshi. Ndahamagara uri Burundi mu Kirundo, imbeko bimeze gute vya Florian uvuye Burundi, ambara ngo ujya mu Burundi kazi we, ujya mukobwa ngo birakomeye ngo ni intasi. Ni intasi yiye nerega, ni intasi yiye, intasi umuntu yaramaze imyaka mu Rwanda ngo yango na guverineur yambariye ngo afise ibintu byinshi mu biro. Uwo mukobwa nabonye karasamba diplomate ni wa mukobwa yes bavuga ngo famille uzura ba Instagram ziwe nico bamuhoye, ariko we yari hagaze ko we bamwentoja muri rya mwiperereza yari hagaze ko kuburyo batinya no kumutortura. We yavuze ati mshake mu nyice, ndabazi mu binywa amaraso baratinya kumutortura, ariko nico bamuziza kuburyo abantu bose babazanya ati none aziriki vy'ukuri. Rero harimo ubwoba bw'ubujya butegetsi bwa mbere igihugu cyane kuba cyananiye gutwari ko babita ngo iki to govern, byanse ko bakiyobora bagitwara sinigeno vyita. Hari kibazo kandi ivyo ngorane yishiramo ivy'ingwano kugara ama frontiere kuja hariya, nibaza ko yarindishijwe kanje kuburya Landry yavuze. C'est pas pour rien ko aba emissaire ba Tshisekedi bari Bujumbura bafashe iyo ntuze. C'est pas pour rien qu'il y a 2 semaines ibigarashi vyari maze imisi biri Bujumbura. Rero iko kurinda gushikaho ararindishijwe, kuko uburundi aho buribu ntibwari kubahuka ngo buje mu ngwano tushobora no kuja mu ngwano, nta stock strategique bufise. Ego ufite amayeko Fabri muracyayumva se? Okay, gutyo ritaho. Ni Guillaume ndakeka Guillaume mikro yanjye ni ya Guillaume yazahuraga zafatiraga, niyo mpamvu mwuke. Guillaume mfite akabazo gatoya wenda mu gahe gatoya usigaranye kugira ngo twumve n'abandi. Ubundi perezida Neva akijyaho ngiye ndivugira ngiye ukuntu namubonaga asanga abaturage akabaganiriza agahinga agakora mbese ngiye natangiye mufana mbona ari umuntu perezida w'abaturage mu magambo make, niko wenda umuntu yabyita mu Kinyarwanda cyiza. Twabonaga ngewe nkanjye nabonaga ari perezida w'abaturage. Ubundi izi kese zitarabaho ngo atangire kuvuga ejo bundi nta n'amezi atatu ashize ntangiye kumutakariza icyizere. Nge ko nabonaga ari umuperezida like nka Afurika ikeneye, avuza akabwira urubyiruko. Nge nigeze kubona akijya ku butegetsi, nigeze kubona yagiranye ibiganiro n'abajene n'urwaruka ko byo mwita urwaruka aho ngaho, ubona nyine ari umugabo ufite viziyo kuko ushaka iterambere ry'abenegihugu. Ubundi Neva mwebwe namwe ubwanyu yarabatunguye cyangwa akijya ku butegetsi mwabonaga
like disappointment uburyo ibyo ari gukora none mwabibonagamo cyangwa se wenda yarabacunguye namwe mwabonaga ari umuntu bigeraho wenda arahinduka like mu gihe amaze muri iyi myaka amaze namwe yarabatunguye cyangwa se ibyo ari gukora none ahangaho byo kujya kwifatanya n'abagizi ba nabi mwabibonagaho mbere agitangira kubayobora noneho unasoze ufate wenda nk'umunota umwe usoze utubwire icyo like watanze inama kandi twanazumvise icyo abanyarwanda bashobora gukora bari muri danger nk'uko wanabyemeye kandi turanagushimira umwe mu barundi banapfuye no kwemera ko hariya hantu bishoboka ko hari ikibazo gishobora kuhaba uze kudusoreza unasubiza icyo kibazo kandi turi kuba naguciye mu ijambo nawe kabazo nashaka kugira ngo uze kugakurikirana. Thank you. baravuga ko uko umukuru w'igihugu baravuga ko umukuru w'igihugu ushaka kumenya ingene ayobora atwara murindira imyaka 2 abamaze kwicarira ubutegetsi ababufise mu minwe rero ntidushobora kuraba ivyo yagerageza ubwa mbere yaje atemewe ukurya urya yashizeho n'abagenero bajya mu sendede me inkuru nziza we yashaka uwundi w'umusivile umuza cibitoke bubanza rero ivya mbere ntushobora kuvuga ko wari umuzi ubu amaze kwicarira ubutegetsi wafise ibintu mu minwe niho ushobora kuvuga ati ayoboye gute atwara gute rero kuri ivyo ibisigaye ni ibituko turabona ubutunzi bwose yabushize mu mugore we n'abana biwe no mu bagenero ugutwara ntavyazi ari ibintu bagiye bacisha ngaho vya berbe rero ni bank nationale yamupfunze ko ari mu nzaho muri Kongo mu nyuma cara mufungura kubera utwara iperereza y'umugenerale amuri kujije ubundi hari ibintu byinshi by'akavuyo naco gituma udashobora kuvuga ngo jewe ndiyemeje ngo muce mumpamagara no ni ibintu nuwo kubara ati ingo ndaguhagarikiye bashobora kumurasira mu ntoki kuko nta coordination iriho hari Bujumbura sije kuvuga ati jewe ubutwara region division 1 yo mu Rwanda yambariye ati nize namahoro nta kiba kandi akaba i Burundi suko ivyo vyari kera ubu unye utwara division ya mbere akwariye ngwiza urashaka gusanga umupolisi yinjiye akurasiye iremera uko niko bimeze reka mpeze rero kuraka kuri ibi ndasubiye kuvuga abanyarwanda bari mu gisagara ca Bujumbura abo barashaka kunyegezwa n'abarundi bari mu gisagara ca Bujumbura ico haramutse habaye ikintu kibi uretse nayo mariste ico ndakizi kwijana ngira ngo ivyo vyo bagura mu gisagara ariko bari mu ntara uko ndabivuze kubera bakoresha ivyo ubwoko ariko bari mu ntara aho biragoye me mu gisagara biragora ko bogira isekeza hoba akavuyo n'abarundi kagoye ku buryo vyo gorana naco gituma uje Josephine yavuze ati mureme naje ndavuze mureme azanye ivy'ubwoko ku banyarwanda bari Burundi aho no kuri bo vyoba ibintu bibi bitarabaho kandi bivuye no ku barundi bari harya ica kabiri umuntu yokora muri uyu mwanya nuko biyandikisha abavayo buke bakavayo hama bakarindira ko bihera kuko ingwano yo muri Kongo n'ikira bitera iyo rero ntikirahera vuba kandi umuntu azi ngene izohera nibaza ko umuntu yogira izo precaution akaba ari kakora ibisigaye umurundi n'umunyarwanda umugani wa musesanguzi cyangwa yanditse ibitabo umwe amapoema yitwa Kagame umwe yandika ibitabo ni ubwoko bumwe basangiye imiryango basangiye ururimi hajya ururimi kera twari dufite ururimi rumwe rwagiye guhinduka mu nyuma nico nayimvuze nti nta banyarwanda bagize zamavuga ati agatsiko ka neva n'ishaka yiwe kuko mushizemwo ngo abarundi ubushizemwo Josephine ushizemwo Rumata ushizemwo rindi uko rero niko ndabibona murakoze reka mpijambo abantu murakoze ya urakoze cyane Ntwari Guillaume reka twakire Rumata
ayaje kare. reka ubu mu kinya cy'ibitoki abanza avuge kuko yasabye ijambo imbere yanjye. Okay. murakoze ku mijambo. Nibaza ko mu byo turiko turavuga ntago biza gufatira ku ntara, navuze aho mperereye nawe nashikiye petetre, mugabo nibaza ko umurundi wese afise uburenganzira bwo gushikiriza iciyumviro ciwe, yaba ari mu ntara iyo ari yo yose y'igihugu. Kandi nibaza ko intumbero y'ino space atari kugira habe kwifatira mu gahanga uwundi. Nibaza kandi iciyumviro gishikirije mu rupfasoni ko kigira akamaro gusumba gushira isoni. Umuntu umwe niwe yavuze ati niba gusigurira ibintu vyo mu Burundi ukumva urabitahuye neza, uzomenye ko babigusiguriye nabi. Bivuze iki? Bivuze ko mu Burundi kwenyene abarundi bonyene ubwabo ntago batahurana. Je sinza mvuga ibintu vy'amoko kuko je ntago nakuriye mu bintu vy'amoko, sirabaye no muri famille bivuga. Gusa jewe iciyumviro ndagishikiriza nk'umuntu, nkuko nshobora kubona umuntu ariko arenganya uwundi sindengane kuko kamere kanje katabinkundira. Nico gituma nagize commentaire muri no space. Ubundi sinkunze no kubizamo gose, mugabo numvise ko hari abagumya garuka ngo umuntu mu cibitoke. Mugabo nibaza ko igituma navuze nuko aho naciye navuze fatiye ko aho naciye no kuvyo mbona, kuba naho navuze kuba naho nasiguye kuba naho nashatse gutanga nimero. Nibaza yuko natanze nimero ku buryo nuwo vyoba ngombwa mu gihe yoba abona ko ariko arahohoterwa ko no munyegeza canke nkagira ubufasha ndamufashije nobikora. Si mu ntumbero zo kuvuga ngo uri giki nta numwe ari cari kwinosi. Twese twaramaze kubona ko nta ukomeye, nta gahambaye, nta gahora gahanze Abanyarwanda, niko mwama muvuga. Ariko ntagire ushaka kwifatira uwundi canke yumve ko ari we kibirengeye. Peut-être ikiza kudutandukanya nuko wowe ushobora gushikiriza ibyo ushatse uri kure y'igihugu, ariko ukuza kubishikiriza ibyumviro vyawe siko naje nza kubishikiriza ndi ngaha, kuko igituma ubishikiriza uko urakizi n'igituma naje no bishikiriza uku bivanye naho ndi nawe urakizi. Hama kubijanye mu gusozera ikintu nagira mvuge nuko ingingo nari nabivuze, ariko mu gusozera nivyo ngira mperezeko, nuko abantu bakwiye kumenyera yuko muri politike haraba amayerere. Politike igirwa n'abantu, politike n'umukino. Rero muno musi nizi saha nunganira abantu abarundi bene wacu bashikirije ibyumvire yuko abantu batofatirwa muri rusange, ko nkuko hari ababivuze ngo umukuru w'igihugu ashobora umuyobozi runaka ashobora kuvuga ikintu runaka ngo abarundi bakaca bavyumva vyose, bakaca baja mu Banyarwanda bari mu gihugu bakabamara. Ivyo nibaza ko ari imvugo ndenza rugero, kuko twebwe abantu bato nacu dufise dupfa n'Abanyarwanda kanatsinda. Amafamiye menshi turafise mu Rwanda kandi n'Abanyarwanda barafise mu Burundi. Bivuze ko n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Kagame, ko n'umutamukanyi we yarabaye Burundi, ivyo kandi n'abarundi benshi barabaye mu Rwanda. Ivyo senda homari. Rero ni kuvuga yuko ingingo zifatwa zidashobora gufatwa hama abandi tuce tumva yuko turi abantu babi. Nivyo nashatse gushikira. Ubundi muri rusangi ingingo iyo zafashwe n'abana b'abantu tumenya yuko nimba ari abategetsi, nimba ari autorité runaka, tumenya ko ari abantu, nkuko bashobora kugwa muri erere ya politike ejo bwaca bakayivamwo. Nkuko gushika no musi nizi turabona itangazo ryatumye bashiraka amagufuri ku mipaka, nejo canke hirya yejo
muri bokorana bagasubira gafata ijya ngingo kuko ni ingingo tutovuga ata muntu n'umwe yovuga ati ni ingingo nziza canke yubahiriza umuntu wari we wese bivanye nuko nk'abantu basanzwe bakora izo ngenda kuko nk'ubu ntanze nk'akarorero nubwo muvuga ngo ubutegetsi buhuza ngo na Kongo kuko nk'ubu Kongo n'abanyekongo nabo babaye victime kuko nk'abahora baca kwino mipaka baja za Bukavu nabo nyene urumva ko ntibakihaciye urumva ko naho nyene kuri rujya ruhande suvuga ngo ni mu Rwanda gusa no kuri rujya ruhande nago nyene ruragira ikibazo rero muri rusange mu gusozera nagira nsabe abarundi bene wacu yuko umwe wese cyashoboye mu gaterano kiwe yo gaterera canke umwe wese uwashoboye gukebura akamukebura mu kugira kuko nibaza ko kuvuga bisumba guhora kuko uyu uhoze ntibamenye ikikurimwo ariko nibaza yuko buke bushikana umusiba ku mugezi kandi sindacika intege yuko ejo cyangwa hirya y'ejo imipaka izosubira kugururwa abana b'u Rwanda bakaza mu Burundi abana b'u Burundi bakagenda mu Rwanda murakoze mugire ijoro ryiza Okay, urakoze cyane. Ntuzarumata niyo warukurikiye. Ok, merci. En fait, wowe musaza wanje wo mu Cibitoke ntawe bibaza ngo nakubwiye nabi, ni juste que iyo mvugo jewe sindayisuporta pe. Kumva umuntu avuga ngo nimero, ntumve ngo jewe navuze juste kubera ubivuze, ndavuga c'est pas possible. Quand même ivyo ntitukwiye kubigwanya, twumve yuko iyo umuntu agize ikibazo yitura inzego. Inzego nizo zikwiye gufasha umuntu kuko kenshi nabo nyene ubwabo bahita bagaruka bakavuga ngo umuntu yazimiye, umuntu yamutabariza akavuga ngo inzego ntizibizi. Urumva ukumva bitwaza ngo ntibaciye ku nzego ngo bazibwire. Jewe rero ikintu ndiko ndavuga ibinya Guillaume yagiye kuvuga nivyo. Sérieusement iwacu ikibazo gihari nta nubwo ari abapolisi, jewe ntabwo ndabibona ko ari abapolisi canke abasoda. Ikibazo gihari ni barya abana b'abajene baruguru mu vyaro bita ngo nimbonera kure birirwa bigisha ama ideologie tutazi yava nava kuko nta bantu urashobora kumva ngo umuntu atwara umugambwe ngo yagiye ngo muri commune runaka saa 10 y'ijoro saa 11 yo mu gitondo ngo yahuye ngo nimbonera kure. Ivyo naza kuvyura ugwaruka ababwira ibintu biga ku bimwe vyo gukubita basarudi namba ari biki nivyo babamwo. Ivyo ntaco je nta nico vyontwara navyo muga kameme bakabahimiriza babwira ati mwubaka igihugu mukora iki ariko ivyo bobo bakoze ngo imbonera kure ngo mube magabo dore nkaho bavuze iki atari guca umutima abarundi. Ivyo rega nivyo bibi, niyo mpamvu je ngira n'aba barundi ati nyabuna ivyo ntume mubivuga mu vyiyamamaze nandi ivyo kuvuga ngo la majorité ngo y'abarundi ngo bari contre ngo yibi bintu ngo president ngo yavuze ngo kugara imipaka. La majorité ni iyihe mbese muvuga ko twegera majorité y'abarundi arabarimi n'aborozi nta Twitter bariko ntabwo basoma ibinyamakuru bumviriza radio y'igihugu bumviriza ivyo baba bakuye mu mbonera kure nivyo bumviriza c'est ça. Mureke kuvuga ngo la majorité yahe aba kuri Twitter ko mwagiye mw'ishure mukiga mukaminuza abandi mukaja hanze abanyagihugu twe twasize ku mitumba tuzi bagiye hanze he ntavyo bazi bumva amakuru mu babanyi bumva amakuru mu bana bavyaye naho bakura amakuru. Rero amakuru yaza avuga ati nyabuna muragaba tugomba dusubire bya bintu twagiyemo kera kuko dufite icuka kibi ca le passé. Jewe mvuga by'amoko twebwe mwebwe n'imiburibiri no mu Rwanda habaye niyo reconciliation n'abantu bose mutayemeranyije na kwijana n'imiburibiri yarabaye mavuga ati abakoze ishano babonetse barahanwe abandi basavye imbabazi bigishwa kubana hajaho amategeko bagakurikiza ayo mategeko. Utavyumva kuko nubwo bwoko mu Rwanda naho nyine mutabuvuga ndisire nabwo murabifise mu mitwe no mu mitima ariko n'imiburiburi hari ya une ligne rouge umuntu atayengako. Twe iwacu ntibyabaye nta no kuvuga ngo habaye conciliation cyangwa ngo basabe nubwo butungane tumve ngo uwo muhutu n'uwo mututsi avuga ati nararenganijwe agire basi nuko kuntu kuvuga ati ndahembutse n'imiburiburi naho nazobona uwanje n'imiburiburi ndumva ngo imbere ni heza ariko twebwe iwacu imbere ntaho tubona twebwe ivyo byo vuga ngo u Rwanda je n'u Rwanda nta n'u Rwanda ruvugaho cyane kuko
nta nubwo nzi cyane wanashaka njye niko ndavuga ku Burundi kuko jewe nshaka ko igihugu cyaje gitera imbere nanje ninvestisi wacu jewe ndahantu nebesije mu gihugu bakanyiba amafaranga bakakwiba ibintu ujana ikintu bakakwiba washaka ko investisi wanyu bakubwira ngo bazuzana amafaranga ukiyumvira ati none ibi bintu bimeze gute ivyo nivyo bibazo mu Burundi ufise wagenda kwitura inzego zikakubwira ngo mama ngo ivyo ngo ntavyo noshobora ngo nambara uwo muntu abifise iyo dosa ayifise ngo uwo ntawo noshobora nanumva ivyo numva bigenderaho rega nivyo bikorwa n'ivyo byo vuga ati on n'est pas content yuko iyo ayo ma frontière yugara no ibintu byo gufata ama decision politique turabizi n'ibintu bishoboka kugara turavyumva ni ku neza y'igihugu me ntibugara gutyo umurundi wari ku kanyaru adashobora biteye ubwoba mureke mana ndababwiza ukuri mwa barundi muri ngaha mureke mwumve yuko ico gihugu ari ca twese namba ubwo uzi ko ikiro cy'ibiharagara 4,000 namba uyafise no musejo ntuzoyabona kandi ntivyo nakuneza no mubanyi wawe warabusa nimwumve yuko dukwiye gushira hamwe kandi dufise abantu babishoboye gutwara ntibikunda kubera iki twitwaza abandi ubu twitwaje u Rwanda mu miseze barabitwaza abantu barabitwaza abantu muri CNDD-FDD nyene ngwe bunyoni ubunyoni batuma igitoro kitaza none ko mwamufunze igitoro kirihe ntacyo none ko mwirirwa mufata abantu ibibazo byaraheze byase CNDD n'arrive pas à gouverner c'est ça la réalité ahubwo ikiza ni ikintu kimwe n'igiki nuko abandi bakwiye kumva yuko intwaro dufite ubuyobozi dufite turabukuye ko natwe turabukingira ikibaba nuko bimeze naho ndivyo kuvuga gufunga imipaka abo banyarwanda bari mu Burundi nkuko babwiye nyene ngo nibahamagara ambassade biyandikishe nibabikore ariko ico nzi coco imbonera ko nambiri ruguru ikabona umunyarwanda avuze bya bindi bya ngo yego imvugo z'inyarwanda batamwishe baramwambura kandi muri ico gihe bo bumva ngo bakurikije amategeko avuye hejuru ngo bakoze neza kuko ari byo baba bigishijwe ideology ni ikintu kibi cyane ni ikintu kibi cyane ku bantu b'abajene twumva vuba tugakora vuba ariko consequence ntituyibone inyuma ico kibi ivyo nivyo dukwiye guhindura tukavuga ati no enough is enough turwanye ivyo bintu natwe dutera imbere nk'ibindi bihugu dutera ibintu Burundi ramba twebwe nambo Rwanda batubaniye nabi twige kubana nawe niko tutazobukuraho tuzuma tubana ariko tubane nabo dufome igisoda nkuko nabo babiforomye u Rwanda ko ikirutuga ama frontière kuko bafise confidence kuko bazi ivyo bo bagezeho tweko akanyoni karaguruka tugatanga gukoma induru kubera on n'est pas sûr de nous intwaro yacu ntabwo iri sure y'ivyo barimwo nico kibazo CNDD-FDD iza gufata igihugu twese twariruje davatahwi turabasabana tugiye kubona amahoro nta kindi kintu umunyagihugu bashaka na amahoro ahari umunyagihugu arironderera akarima akimbura agashora akajya gutyo nta kindi ku muntu basaba nayo mahoro niyo security mugida hari ibintu byose biraparangana CNDD-FDD rero twese twarayitoye ariko pour le moment ntabwo tubona aho twari tuzi kwizodujana siri kwiraja ahantu habi cyane nta neza je mbona iri dutwarira ibyo byo gushaka kujyanisha abarundi ni ibintu bibi babireke kuko tufise imitima ibabaye twakuriye mu ntambara ntayo dushaka gusubiramo dukeneye twiyunge na bene wacu twubaka igihugu kirimwo amahoro umutekano ivyo byo kuvuga ngo Rwanda nivyo tutazi na Kisekedi namre Kisekedi nagende yijane n'umutwe we n'umugore we n'abana nabo bavyumva kumwe baje kugwana Kongo bareka abantu baharirane c'est quoi le problème mumbabare je mbavugana umujinya ko je simba numva n'ikibazo aho kiri sorry urakoze Rumata urakoze ku gitekerezo cyawe engineer umunota umwe na Mike itakurikira urakoze ikintu ndimo ndi gushaka kuvuga ibyo uyu umushiki wanjye arangije kuvuga birumvikana aravuga ibintu akabivuga adashyizemo amarangamutima ariko ku rundi ruhande ni ibyo mugenzi we yamubwiye nawe agerageza kubyumva hari imvuga adashobora gukoresha we kubera aho ari kuko ayikoresheje hari ibindi byamukurikirana
So ikindi nari ushaka kuvugaho no kuvuga ngo ku bantu bari kumva yuko ibi bintu nta kindi kintu kibi cyabikurikira, ntago bari bumva uburemere bw'ikibazo gihari. Kandi ndagira ngo mbabwire, ntago nk'uko nabivuze nanasoza ibyo nari ngiye kuvuga, uyu mushiki wanjye abikomotojeho. Wenda icyo atarakomotojeho ni ukugira ngo mbanze mwumvishe yuko uriya arabizi, azi systeme. Nanjye nabaye i Burundi, nahabaye imyaka 4 rwose, azi systeme iba hariya. Uriya nta kundi urukumva ari kubivuga akanagaragaza kuba yatanga nimero, wenda ntago ari ikibazo. Kandi ikindi umushiki wanjye yibuka ikintu kimwe, aba bayobozi uri kuvuga umuntu agenda kubwira, nge ndabazi. Ngewe buriya ngiriye ikibazo i Burundi, aho kugira ngo mbwire umuyobozi, nahamagara umwene gihugu nzi tubanye neza. Kuko abarundi, mureke mbabwire ikintu kimwe, abarundi ngewe mbaziho, iyo umurundi agukunda arabikubwira ko agukunda, niyo akwanga arabikubwira ko akwanga. Ntabwo ushobora guhungira ku mwanzi wawe ubizi ko ari umwanzi wawe. Ngewe iki ni ikintu nabaye Burundi ntibabonaho. Ntabwo ashobora kukuryarya ngo akubwira ngo aragukunda kandi akwanga. Araza akabikubwira ku mugaragaro ko ati ngenda kwanga, nutanangendera kure nzakwica. Abikubwira uko nyine uko. Niba rero tubazi, tukaba tuzi neza ko ashobora kukubwira ati ngewe niba nkubwiye ko nkwanga ndakwanga, buriya yakubwiye ko agukunda, mes chers amis, biragoye kugira ngo agutange. Burya yagukingira kurusha uko wajya kuri polisi. Ikibazo si polisi nk'uko bivuga, ariko ikibazo ni itegeko ribategeka ngo gendera kuri ibi. Kandi arabizi nawe icyo CNDD FDD ikora iyo baguhaye ibwiriza nturikurikize. Tujye tuyibona kenshi, tujye tuyibona. Rero rwose we